يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. yemwe bantu nimugamburukire uhoraho Allah imana yanyu we yabaremye mwebwe hamwe nabo hambere yanyu kugira ngo kumbure murokoke mu mutinye. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. uhoraho Allah niwe yabaronkereje iyi si kuba ikintu gishashwe mwasasiwe n'amajuru kuba igisenge mwubakiwe kandi amanura amazi ava mu bicu kandi ku bw'ayo mazi ameza ivyamwa ngo bibe ibifungurwa vyanyu. Kuri ubwo rero uhoraho Allah ntimukamuronse ababangikanyi kandi ubwanyu muzi yuko atawe babangikanye. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. kandi nimwaba mufise amakenga kuvyo twururukije ku mushumba wacu Muhammadi yuko bwoba atari ubuhanuzi bukomoka kuhoraho Allah, nimuzane rero ikigabane kimwe gusa ca Qur'ani gikomoka ku wundi ameze nkawe kandi muhamagare imana zanyu vyabona kubiri n'uhoraho Allah zibafashe asangwa muri imvuga kuri. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. ariko rero nimutabikora kandi noneho nta nibyo mwokora gutyo rero nimutinye umuriro udahera uwo inkwi zawo ari abantu hamwe n'amabuye wategekanirijwe abahakanyi abakafiri. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. kandi basanganiza inkuru nziza babandi bizeye uhoraho Allah no gukora ibikorwa vyiza abayisilamu yuko mu by'ukuri bazoronka amatongo y'ubwami bw'ijuru imbere yayo haca inzuzi muri na ntaryo nibahabwa ivyamwa vyo muri bwo kuba ibifungurwa bazovuga bati ibi ni vya bindi twafungurirwa aho hambere ku isi kandi bazobizanirwa bisa na vya bindi bari bazi ku isi ariko uburyohe buzoba ari ubundi kandi muri ubwo bwami bw'ijuru bazoronkerayo abakenyezi basukuye batyoroye kandi bazokwiberayo ibihe bidahera. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. mu vy'ukuri uhoraho Allah ntabwo atezwe isoni no gutanga ikigereranyo icari cyo cyose c'umubu canke ikirenze ico. Gutyo rero babandi bizeye uhoraho Allah abayisilamu bobo barazi cane yuko uko ari ukuri gukomoka kuhoraho Allah imana yabo, ariko babandi bahakanye bivugira ngo uhoraho Allah ashaka iki kuri iki kigereranyo. Uhoraho Allah rero arekerana benshi gutakara ku bw'ico kigereranyo kandi akayobora benshi ku bwaco, kandi nta numwe uhoraho Allah arekerana gutakara ku bw'ico kigereranyo kiretse abahemutse ku mabwirizwa yiwe.
الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. babandi badohoka ku isezerano ry'uhoraho Allah inyuma yo kuripfundika kandi bagacacura ivyo uhoraho Allah yategetse ko vyungwa kandi bagakora ubwononyi kw'isi, abo nibo banyamarushwa abanyaruhombo. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. Nigute muhakana mukagarariza uhoraho Allah mu gihe mwarabapfu maze akabagira bazima, hanyuma azobica mwese, hanyuma azobasubiza kuba bazima mwizuka, hanyuma iwiwe niho muzosubira mwese inyuma y'izuka. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. uhoraho Allah ubwiwe niwe yabaremeye mwebwe ibiri kw'isi vyose imbere yuko muremwa kugira ngo musange bitunganye, hanyuma tumbera kurema amajuru maze ayatunganya ari amajuru ndwi, kandi ni wenyene ubumenyi ku kintu icari cyo cyose.